buryo bwo gutunganya imirimo mu burimyi n'ubworozi kugwaruka ni kimwe mu ntambamyi zituma ubwo gwaruka rudashika ku mwimbu mwiza canke kwiterambere ruba rwifuza gushikako. Ayo n'ayandi ni muri kino kiganiro Modagro gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground ku buryo bwa USAID gitegurwa kikanashikirizwa na Agro TV Burundi. Murahawe ikaze. Reka tumuhe ikaze yongere kandi yidondore. Kaze. Murakoze. Nitwa Epaphroditte Semyami, nkora mu mugambi PAIFARB mu rurimi rw'ikishitsi ariko bita igifaransa, le projet d'appui à l'inclusion financière agricole rurale du Burundi. Ni umugambi wa leta ariko ufashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu gishigikira uburimyi n'ubworozi mw'isi bita FIDA. Murakoze. Yego. Mwavuzemwo muri PAIFARB mwavuzemwo ijambo inclusion financière. Mbega iyo muvuze inclusion financière turumvamwo yuko harimo kudakumira surtout les jeunes. Mbega aho mushatse kuvuga iki? Murakoze. Nkuko maze kwivuga, iyo tuvuze inclusion financière ni ijambo banashaka twoba ko ari rishasha, nkuko mwabivuze ririmo kudakumira. Nuvuga ko inclusion financière nuko umuntu wese ico akora cose aherereye hose imyaka yiwe yose ategerezwa kuronka canke gushikira uburyo umufasha yishira akizana mu bijanye n'ibintu vyo gutunganya ubutunzi. Na cane nk'umugambi rero muca mwumva cane ibintu bijanye no kuziganya no kuguranana. Aha ni byo tuba dushaka kuvuga kugira ngo umuntu ashobore gutera imbere, ko umuntu ashobora gutera imbere ibintu vyo kuziganya no kuguranana bitabaye. Ego, mu mugambi PAIFARB harimwo gukorana no gwaruka. Ego. Ego, none mwakira ugwaruka ugwariko rwose canke hariho ibisabwa kugira ngo habeho ugwaruka mushobora kwakira? Nkuko twabivuze, dukorana n'ugwaruka rwose. Hanyuma ico mwomenya, umugambi ni umugambi w'igihugu. Uwo mugambi mu myaka 3 yayo wa mbere ishigwa mu ngiro, byari bitegekanijwe ko ukorana n'ugwaruka ruri mu ntara 14, ku ntara 10 hafi n'8 zigize kino gihugu c'u Burundi. Hanyuma rero aho tugeze turiko turatera tuja muri izo ntara zose. Hanyuma ico mumenya, ugwaruka uwo mugambi mu kirundi bico twokwitaba ugwaruka ngenerwa mugambi, les bénéficiaires, les jeunes bénéficiaires. Nagwaruka rwoba rwarize, ugwaruka rutize, na cane ugwaruka rw'abigeme aho ruherereye hose, tutaravye igikorwa iki canke kiriya. Turashimikira cane rero wanashaka kugwaruka rutize, kuko niko rufise amahirwe make yo gushobora kwiteza imbere, tubicishije muco twovuga ko appuya muri bijanye na le développement des agents non agricoles. Ko murazi ko gwaruka kimwe n'indi migwi yabe n'igihugu nk'abapfasoni, abadamu barafise ingorane yo kuronka gushikira accès ku bindi bintu bituma bashobora kugwiza umwimbu, les facteurs de production. Ugwaruka rero ushobora gusanga no munsi gwa karurajisha, rurabarira ibirato, ruragira imigambi itandukanye. Ugwaruka rero rwose rurahawe kazi muri PAIFARB kugira ngo dushobore kurufata mugongo, hoba ibijanye n'ubuhinga, hoba n'ibijanye n'ingene boshikira ivyo vyo kuziganya no kugurana. Ego, iyo baje mukabakira mukabaha nayo mafaranga kugira ngo bashobore kuja kurangura imigambi yabo, hariho taux d'intérêt muvuga ati aya bategerezwa kuyasubiza, genda gute? Murakoze. Ariko hari ico mbanza kuhinyanyura, twebwe ntidutanga amafaranga, dufasha imigwi igenewe umugambi gushikira ingurane. Muma ntidutanga amafaranga, mugabo tuyifasha gushikira ingurane. Mu kwifasha gushikira ingurane naho tuyinywanisha n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana canke amabanki.
aho novuga amashami kuziganya kugurana na nka Fenacobu, Icode Microfinance, SSM, Twiteze Imbere Microfinance, Wise, novuga amabanki nka BCB, hariho zindi ko turashaka gukorana izi za CRDB, KCB n'izindi nandi mashirahamwe kuziganya kugurana ikarasaba ko twokorana, ayo niyo tubanywanisha hanyuma tugakorera kuri amashirahamwe tukongera tugakorana n'abajene. Ikibazo kijanye rero n'inyungu amato d'intérêt, ikibazo c'amato d'intérêt abantu benshi barakivuga ariko sico kibuza abantu gutera imbere. Nivyo hariho les nouvelles orientations de la politique monétaire sinzi no kivuga mu Gifaransa, aho la Banque centrale yafashe ingingo zo korohereza ibisata bimwe bituma umwimbo ushobora kugwira mu gihugu. Aho twavuga igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imyuga l'artisanat, igisata c'amahoteli, ingenzi, hotellerie, n'ibindi bisata. Ivyo bisata rero cyane artisanat ugaruka gwishije muri artisanat. Ivyo bisata rero la BRB yarashizeho inyungu ya nyuma ico twita les taux d'intérêt à la sortie. Ariko si kumbure do hano havanda bashira mu bintu bigamye cyo ni taux nominal, si taux effectif global. Taux nominal no kuvuga na ry'amahera bandika ati 8, ariko effectif global babashizemo n'amakomisiyo atandukanye. Ukuvuga rero ni amahera 8% ku mwaka d'une façon dégressive. Ibyo byava bingora gusigura kumbure tuzonka undi mwanya wo kubisigura la dégressivité et la linéarité muri ibintu by'amakake de taux d'intérêt. Hanyuma rero ugereranije nuko vyahora kare bahora ku 10 n'ayandi nominal ku buryo ugiye guharura dégressif vyarenga 20 n'ayandi. Nico rero mwamenya niko kunguka rimwe. Hanyuma amashirahamwe manywanyi nayo yo kuziganya no kugurana dukorana nanya rafise taux nominal ategerezwa kuronka ko ayo mafaranga na 3% uko ibanki nkuru y'igihugu yabitegetse. Hanyuma agaca bagico bashira ku ico bita la marge d'intermédiation, novuga akanyungu kabo kamahera 5% ku ma microfinance n'amahera 6% ku ma banki. Ego none umugambi Payfar ni akahe kajyo canke akarusho iri kirazana kugwaruka? Akajyo turiko turazana kugwaruka bwa mbere nkuko nabivuze ni ikintu kijanye no kukarihiriza ubwenge ugwaruka, guhimiriza ugwaruka kubakarihiriza ubwenge. Murazi umushinwa yakorewe yacimugana ati ako ndaguhifi no kwigisha ingene uyirobera. Twebwe no munsi turiko turigisha ugwaruka tubahimiriza tubereka ko kazoza kago kari mu biganza by'ugwaruka nyene, kuko nibo bazi ingorane bafise kandi nibo bategerezwa kuzitorera umuti. Ivyo rero turiko turebereka ugwaruka, hanyuma kandi ugwaruka nago riko ravyitabira ku bwinshi. Akandi karusho nuko sukuba kubigisha gusa kuroba ifi, turabereka niyo fi ahiri, ukuvuga tureza tukabanywanisha n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana, kandi amashirahamwe yo kuziganya no kugurana no musereka vyitabira. Akarusho rero ko twavuga ko arakabijya, murazi ko hari ikibazo bavuga bati amagaranti, bavuze amato d'intérêt, hari ikibazo ca garantie bancaire, no kuvuga ni ngwate ushobora gutanga kugira ngo ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana canke banki guhamahera. Turiko turadevelopa ivyo twokwita mu kinyamazuru les produits financiers adaptés. Muri ama produits financiers adaptés kugwaruka hari ico bita le cautionnement solidaire. No munsi abantu nukuvuga ni migwi yo kwishingiranira ikaja hamwe kugira ngo basabire ideni hamwe, hanyuma umwe wese aje kurangura umugambi wiwe muhiriwe uko avyumva mugabo bishingiraniye. Ivyo rero ntivyari bihasanzwe. Hanyuma ikindi yindi ngorane yari hari nuko iyo migwi yo kwishingiranira no kuguranana hariho uko approche classique ko no bivuga yari sanzwe itunganije. Twe turiko turahinyanyura aba jeune niho muhera ku 50, 60, 70, turahera ku mutahe wisununuye tugereranije n'umugambi ariko ararangura n'ingene uwo mugambi ushobora kunguka muri kazoza ka hafi canke kakure bukebuke canke kakure cane. Ivyo byose twabifatirako. No kuvuga ko ni ibintu bitatu rero novuga ko ari nyamukuru. Icambere ni cyo guhimiriza no kukaririza ubwenge ugwaruka ubwago. Igira kabiri no kubanywanisha n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ica gatatu ni ico kintu cyo gushiraho uburyo bw'ingurane duhinyanyuye
turabiye ku migambi ikategekanywa no gugwaruka hanyuma n'ingene ishobora kunguka canke guteza imbere gugwaruka gwene n'ivyo bintu bitatu novuga nyamukuru ariko ahandi ho umugambi PFRB office byinshi ukora kuri gugwaruka. None nk'iyo bagiye hamwe bakaja hamwe bagakora ugwaruka rukaja hamwe rugakora umugambi ariko ukaca usanga habayeho ingorane zo kutunguka kubera ihindagurika ry'ibihe canke kubura isoko, muri ico gihe umugambi PFRB nawo uca ubitegekanya gute, uca ubikora gute? Murakoze. Mu mugambi PFRB nubwo ntabigarutse ko cane turafise uburyo bubiri dukorana n'amashirahamwe kuzigana no kuguranana. Uburyo bwa mbere nuko amashirahamwe avyipfuza ayo twavuga amashirahamwe ari en déficit de liquidité, amashirahamwe turayafasha gushiraho une ligne de crédit, uvuga akagenda agasaba nayo ingurane kuri rya taux d'intérêt nababwiye amahera 3%, tuyacisha mu banki y'ubudanaji BND. Hanyuma araheza agatanga amakredi. Hariho yandi mashirahamwe afise amahera yayo atwe kwita les instituts de microfinance annexe de liquidité. Ayo mashirahamwe nayo tuca turafise ico twita ingwate, le fonds de garantie. Uvuga ayo mashirahamwe turagira tuti twebwe turabona ko aho twagerageje turavye imigambi myiza, genda mu finance mwige imigambi yabo murabe ko mushobora kubaha iyo ngurane. Iyo bagira bagasanga bagurana mugabo bakaba bafise ico kibazo c'ihindagurika ry'ibihe, ivyo bavuga ngo na risque, tukaba tutimwe mugende mu ba finance nihagira ikiba umugambi PFRB uzoheza ugire ico terereye kugira ngo ishiramwe namwe ryanyu ryo kuzigana ngurana ntireze nguri home. Turafise amasezerano twasinyani, hariho ukuntu bitunganijwe ku mwaka aho iba yagiye kugira ngo amakenga agabanuke kuri ayo mashirahamwe atanga amafaranga kandi ugaruka nago rushikire ivyo bariko bararondera. Nivyo turiko turavuga uno munsi, ariko nkuko nabibabwiye sugwaruka gwinshi ruri mu burimyi, no kuvuga ko ibijanye n'ama risque si byinshi cyane mu gwaruka, ahubwo risque nini ugwaruka ni mobility, ni ruguma hamwe ugwaruka no munsi yaronse abonye agira atera imbere nuko hari kikiza covid wacu usanga ari karondera visa kugira ngo aje kwa muri Canada cyangwa muri Swede. Hanyuma rero iyo bishitse kugwaruka nka 3% cyangwa 10% baba amakredi abatanga ingurane bareza bakagira amakenga bati mbega none ko naka twamuhaye ntazohava niyatera imbere tuzumusanga muri Canada canke ahandi. Iyo rero niyo ngorane ico bitala mobilité, niyo risque nini gusumba risque climatique canke biotique. None nk'abajene batarumva uno mugambi PFRB canke ari bwo bwa mbere bawumvise, nakahe kamwe batera kugira ngo nabo baze buguruka amaso nabo baheze baze biture uwo mugambi PFRB? Murakoze kuri ico kibazo. Akamuntu batera ubwa mbere no kuva ibuzimu bakaja ibuntu, bagatahura ko ingorane bafise nibo bazifise kandi nibo nyene bategeze kuzironderera umuti. Nibashimye kuguma mu ngorane bazozigumamo, bashimye kuva mu ngorane bazozivamo. Nuvuga ko ntuze kuvuga ko iterambere kugira umuntu ashobora gutera imbere ni ingingo umuntu afata kandi ntiba ari ingingo yorosha. Umuntu kugira atere imbere hariho ivyo aheba, hariho araheba itiro. Ikintu ca mbere umuntu ashaka gutera imbere bwa mbere umuntu aheba itiro. Ikintu umuntu wa mbere ashaka umuntu ashaka gutera imbere ca kabiri aheba ibinezereza umubiri, ibinezereza kuba hamwe. Murabona ko garuka gwinshi ruri mu marigara rurarindiriye abantu bariko bariyumvira kazoza ko gwaruka, ariko nibave ubuzima bajibuntu bamenye ko ingorane bafise ari bo nyene bateze kuzitorera umuti. Ico ncambe hanyuma umuti nawe urahari nuko bwa mbere baje mu makoperative. Tubuze kuja mu makoperative so kuvuga ko bategeza kuja kurima amashu, korora ingurube, korora iki canke ibyo bintu bisaba imitaye minini. Baje mu makoperative bagira ibi vya communication, baje mu makoperative ibi vya transport, baharize imyuga itandukanye. Bijya bintu rero bize uno munsi yageze ko babishira mu ngiro, hanyuma barondera amafaranga imitaye yo gushobora mu kubishira mu ngiro. Twebwe turi ngaha nibaza batubwira twe turi ivyimviro dufise nibi, turashaka abantu bodufasha kugira ngo imigambi dufise tuyishe mu ngiro. Hanyuma na turafise abakozi ku bibuga hatandukanye bashobora kufasha kugira ngo iyo migambi yabo ive mu mutwe ije ku mpapuro, abive ku mpapuro ije mu amabanki ayishire anax. Murakoze. None ko tuzi umugambi PFRB usanzwe ukorana n'ama microfinance hamwe n'amabanki kandi navyo ugaca usanga biri ku migwa mikuru y'intara,
mbega urwaruka ruba kure y'intara canke ruba kure y'iyo migwa mikuru y'intara nabwo ruzoshikirwa gute n'ivyo bikorwa vya PAIFAB? murakoze. Nk'uko mubizi ivyo ama microfinance hafi yose turetse FENACOBU afise ama agence ku migwa mikuru y'intara n'amakomine izateye imbere, ariko nyinshi wanashaka ziracakura ngaho Bujumbura. Ariko nk'uko muri kumurabibona, c'est une opportunité n'amahirwe kugwaruka. Hariho ubuhinga bwa none, yo ari amatelefone, ibi vy'ama POS, ubuhinga bwinshi buri kubaraza, le monde numérique ni ivyo turiko turakoresha, ari ivyigwa turiko turaraba ingene ibi vyo kwanariza ama credit, vyo kubika no kubikura vyoza birabera kuri ku matelefone. Ni kuvuga ko ico kuri PAIFAB ni ikibazo kandi twamaze gufata umugambi wo kwicarira ko tutegerezwa gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo abantu bose bashobore gushikirwa n'ibintu byo kuzigana no kuranana. Ni naho wanashaka iri jambo inclusion financière rizoba byukuri rizova mu ruririmbo rikaja mu ngiro. Tubashimire cyane ko mwazwitavye, twizere ko hari urwaruka rwinshi rushoboye kumva vyinshi kandi bashoboye kubitahura. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye kandi mwatukena n'ahantu batazobitaba n'umutima ubikunze. Yego murakoze. Turabashimiye no mwakoma dukurikirana kuri Agro TV Burundi. Ufise ico abaza umushitsi canke akeneye kubaza Agro TV bashobora kwandika muri commentaire, ugasiga like canke ukandika commentaire. Murakoze cyane. Thank you.